Reka tubaramutse mwe niko muradukurikirana aha turi mu Gatumba murabaze ibibazo abanyagatumba barimo barashoye guha n'ibibazo bitandukanye aho amazi yatanganyika yashoye kubatera uku munsi uri izina association Igicaniro ni association irimo abantu batandukanye muzi muri entertainment harimo DJ Sebo harimo Frank Generation Katreve harimo Amiri Pro munamuzi ni umuproducteur avituramwe neza ngahi wacu mu muziki w'u Burundi harimo na Sam Lay Pro munamuzi mu promoter mbeshi munamuzi encore ni association imwe abajene bishize hamwe kugira bashoye kugira ikintu baze barakora bafasha abantu bashoye gufasha abantu batishoboye nkuko bashoye gushika mu Gatumba tujya tubereke ukuntu baza gufasha abavyeyi batishoboye n'abamama bamwe bakuze baza kumva byinshi bashikiriza mwaza kumva ubufasha bashaka kugira mu bandanye mu bashikako ukawutaragira subscribe regira subscribe kwanza uzokame ubona ibiganiro vyacu misi yose. Sabariki kabisa hivi mnatupatia mko mnatukumbuka hivi tuko mumai mliaona. Sawa sawa. Okay. Nashukuru kabisa. Watoto wetu. Nenda hiro. Mtakuwa mnaenda kule mkifanikiwa mnakumbuka wale wa mama wako mumai. Mama wazidishie mali mlipotoa Mungu wazidishie kabisa. Amen amen. Nashukuru sana. Muheza giwe aho mwakuye mwongere musubireyo ni mwebwe maguru yacu. Mwashoye kuronka imfashanyo bashoye kubaha ibintu bitandukanye naho twovuga yuko ivyo bashoye kubafasha bizogerageza kubafasha mu gihe gito ariko bivuye ku mutima ku bantu bashoye kubaha abantu bashoye kubaha bashimira gute. Nukuri turashimye cyane gose nka twege twahuye n'impanuka yo mu Gatumba turanezerewe gose kuko ironse impanuka nturonke ugushikako birababaza cyane turanezerewe cyo tubona naho dufise ingorane no tutaba mu byacu byononekaye turabona ko hariho abadufise ku mutima kweri turashimiye Igicaniro association Igicaniro yadushitse ko kabisa turayishimiye gose. Kubona association Igicaniro ishoboye kuba itwagwa numwe mu bantu badashaka kuba mu Burundi ashaka kuba aba muri Canada ni mu DJ asanzwe aba muri Canada eske we kubona abantu baba hanze babiyumviriye ko uvyumva gute nkawe nk'umwe mu baserukiye mama bashoye kuronka akaganuke. Nukuri turanezerewe tuje tubona ko naho hariya natwe turi ino turabona ko twatandukanye gusa umubiri umutima ni watandukanye tubona ko twitayeho kabisa. Kubona tuyagiga toyi mwibihe murimwo munavye ibihe murimwo mukaraba n'ukuntu bimeze eske bona bizohera canke bizobandanya bibandanya nka twega dutumbereye ingambo yo ngaha turabona gusubirayo ntavyo twizigiye kubera ibyacu byarangiritse inzu zararyamye hasi zarabomotse zose nukuri gusubirayo sino mwaka canke simuza
Okay, none esa association igicaniro nibo bantu bambere bashitseko canke hari abandi mabwaro nk'abaze kubashikako benshi baraza ariko kenshi si benshi badushikako gose kiretse ishyirahamwe pame ari yitanze ikintu kenshi niho dushikirwa nka bose ariko atari nka pame ari yindi shyirahamwe si benshi bashikirwa. Okay, ubuhetse twarashoye kuza ngaha turumva yuko hari abantu baronka imfashanyo usanga hari abandi bazibanyaze abantu batashikiwe n'ingorane ugasanga nibo babitwaye. Eske biramaze gushika nk'iyo ishyirahamwe yo rije rikaba bikababako? Yego nibyo kabisa birashika iyo haronse ikintu c'imfashanyo kacu usanga abakigenewe si bo bakironse. None abantu bakora ibintu nk'ivyo ni rya jambo wabwiye? Tuvuga batunganirize bose kuko twababaye twese. Batunganirize bose. None nakaye kajambo wobwira association igicaniro yashoye kubashikako? Ico ndababwiye turabashimiye cyane. Yego kabisa turabashimiye hari Imana imuhezagire kabisa imwongerereza imigisha. Babigize bose ababyorganije bose Imana ibahezagire. None mw'iki gihe nkawe turabona uri umumama ushobora gusanga ufise abana kandi twashoye kubona abamama hanini niyo bashoye kuronka akantu akakimanyo bashoye kubazanira. Eske ubuzima murimwe mubona bumeze gute mu majambo make? Turi muzima bubi cyane gose kabisa. Urabona nk'ubu we wari ubi wawe sinzi kumaze gushika hariya mu mahema tuba ukacuja kuba mu kantu kanganuku wari ufise abana 3 4 5 urumva ushobona ko atari ubuzima bwiza kwera. Ibyo urabibonye ngira warahabonye warashitseyo warahabonye ngene hameze si ubuzima bwiza kweri wari ufise iwawe wari ufise ahantu ubi wawe. None nkawe nk'umwe mu mama bashoye guserukira abandi ba mama nica ikintu wosaba leta canke wosaba abantu amashira hamwe canke ikintu wosaba abantu bishoboye kugira bashoye kubafasha ni nk'iki wosaba we? Ikintu cyambere nosaba uburaro. Badufasha uburaro nibwo butubangamiye kandi mwese murabiza aha mu gisagara uburaro nibwo bugize nk'aka gafashanyo nyene muza muratwibuka ko gufungura. Hama nakaye kajambo kanyuma yo wobwira abashoye kubashikako mubashimiye nakaye kajambo mwabwira? Nukuri turashimye cyane uwo muntu yadushitseko umuntu yatwiyumviriye nukuri namwebwe nyene turabashimiye gose ku buryo rero ikintu nshimye nuko bibaye mu mutekano ntangere. Nico nshimye kuko ahandi bazana ibintu ugasanga biravurukanye ugasanga ugenewe ikintu si wakirose. Nukuri ndashimye cyane gose ndabashimiye kuri bose kubo turi kumwe bose turabashimiye. Okay, natwe ku ruhande rwacu tubandanye tubihanganisha rero. Yo nukuri nukuri tuyihanganisha nukunyene mwatwibutse. Mugire rero umunsi mwiza. Yego namwe murakoze. Mwashoye kubona ukuntu twashoye kuyagisha bamwe mu bashoye kuronka imfashanyo baje gutanga ni association igicaniro, association y'abantu bishize hamwe bamwe murabazi muri entertainment yacu ngaha mu Burundi barashoye kuza gufasha abantu bo mu Gatumba. Ubu ni Frank Generation 80 musanzwe mu muzi benshi ku ndirimbo nyinshi yagiye arasohora ni ambassadeur wi association tugiye tumuyagishe nawe twumve ikintu catumye bumva yo boza gufasha abantu mu Gatumba. Turamutse Frank. Mahoro. Urameze neza? Yego ni sawa ndashima. Okay. Ne nkawe uri ambassadeur wa association igicaniro mwiyumviriye gute iki kintu kuza gukora en kuza gufasha abantu buri no mu Gatumba? Abantu benshi murabizi yuko mutirengagije ivyashikiye abantu mu Gatumba amazira bateye baratingo zabo baba nk'aba bari mu buhungiro. Bon icatumye tuvyiyumvira ni kwera umutima wo gufasha urazi gufasha ni vyiza kuko natwe twarafashijwe aho tugeze gushika no munsi. Twavyiyumvire kwera nibo bantu bafise ingorane nyinshi ubunya twongera duhimiriza n'abandi bantu bafise uburyo ko botembera bakaja kubaraba bakabafasha kuko nabone nyene sibo babishatse n'ibintu by'abashikiye giturumbuka kandi n'abantu nkatwebwe kandi natwe twafashijwe. Cyo gituma twagize ikiciyumviro cyo kuza kubaraba tukiya twaronse n'ibintu byabaye mu kanya gato twavyiyumvire nko mu ndwi imwe gusa ca turaza. Antuka n'abandi baba bafise uburyo no kuvyiyumvira bakaza kubaramutsa n'abantu batamerewe neza cane bakarondera ikintu bofasha. Ego antuka vyo bavyiza. Okay, ne nka ambassadeur wi association igicaniro eske musanzwe mukora ama bonne action nkaya cyangwa n'igambere mukoze bonne action nk'iyi? Oya subwa mbere twama twabikoze ubutaha twari
avant yuko amashuri atangura rentrée scolaire itangura twari twagiye gufasha abana batishoboye tubaha amakaye kugira batangure umwaka w'ishuri neza. Iyi ni action iyo bari nk'iya kabiri twadukoze yo kugarukira abantu batishoboye. Okay. Ni nkawe uri ambassadeur wa association Igicaniro benshi ari gusanga batayizi. Ese iyo association yaje gute? Bon, Igicaniro ugerageje kumva izina kwanza Igicaniro kigirwa n'inkwi. N'abantu b'abajone bagiye hamwe mose azana urukwi rwiwe. Hariho abaririmbyi, harimo abantu bakora ibindi bintu byinshi bijanye na entertainment. Je bakaba banshimiye mbe ambassadeur kwera je ndakora umuziki kandi umuziki kiri mu bintu bya mbere bituma ikintu gishika kure. Kwejwe igihanje rashobora gushikira abantu benshi bari ahantu hatandukanye. Igicaniro rero umva ni association y'abantu benshi bakora ibintu bitandukanye. Bashize urukwi bazishira hamwe twatse Igicaniro. Nakaye ka jambo ushaka kubwira abandi baririmbyi kugira bashoboye gukora izi bonus ko turaza barindwi bamwe nabantu bashaka gufasha ikintu gatuma abandi bantu bakira ugasanga gitumye abandi bahurumbira kuza gufasha. Nk'umuririmbyi kwanza je ico no vuga ahanini iyo uri kurakora umuziki uryohera abantu mu matwi ivyo ntibiba bikwiye. Hariho ufise uburyo bukeya urarondera bajya abantu bakumviriza ukabegera ukumva ico bagona niho nawe ugira n'umugisha wo kumviriza kugira imitwe myinshi ukuzurabaha ibintu uzinanye n'abantu benshi. Nganje mu gatumbo no munsi ndaza aba bantu ntibazovyibagira. Bazoguma kwibuka. Ni uraza ubunye biharawe yuko umuririmbyi asaba ngo bamurabe bamufollowing. Ejo hirya ejo abane bazoza nteramishije igiteramo abane bazobwira abana bategenda murabe Frank yagize igiteramo. Kuya n'umuntu w'umutima mwiza. Birafasha uri umuririmbyi utegeza kugira ama bonne action kugira abandi bantu ube kwera umuririmbyi bavuga ngo ni kiriyo ca jami icitegererezo. Aba bantu nyene niyo ejo bazovuga ati Frank ari mu mahigano reka tutore Frank. Kandi urazi ko natwe twarafashijwe utegeza dukeyoronse nawe gafasha abandi. Yego. Okay. None we nakaye kajambo kanyuma washaka kubwira abantu hashiye kuronka imfashanyo. Nakaye kajambo wabwira ko kabatera intenge kurona ibihe bibi barimo. Bihangane no gusenga ibinye si bo babishatse ni ibintu byashitse giturumbuka kandi ndiziye bizohera. Hamagarira n'abandi bantu bo bafite uburyo baze kubaraba nibo buri cyo bafashije. Twe turi bakeya mu buryo bukeya twari dufise twabafashije. Abantu bafite ikintu cyose bashobora gufasha bashobora kwaca. N'abantu tamerewe neza kandi nabo si bo babishatse. Abantu bashobora kubafasha umwanya uwo ari wo wose bazoze babafasha. Yego. Okay, tubashimire. Murakoze cyane namwe. Je nitwa Sampro abantu benshi niryo zina bazi nkabanserukira imbere y'amategeko association Igicaniro. Kuri uwo munsi uri hejuru tukaba twashoboye kugendera abavyeyi bacu bari nga mu Gatumba. Kimwe gusa nashaka kuvuga byinshi abagezi banje babivuze. Nashaka gusa kuvuga mu ibiba byose nganye mu Gatumba twese turi hari ane turabibona kandi turanakorora na mosozi iyo tubonye ibintu biriko biraba ino iwacu bishikira abavyeyi bacu. Kimwe gusa twaje kugira ngo tubaremeshe tubereke yuko natwe turi kumwe namwe naho ako kantu kamwe kaka geste twagize mugabo nukuvuga yuko ejo nahiga ejo ibi turiko turakora nganye nabandi tudashoboye kubikora nabandi bazobikora turacari bato mugabo ibi bizogera kure. Mugume gusa nashaka gusa kubaremesha mugume gusa kujya mufise umutima ugumye wo kwifata ni imyaka nk'umwaka urenze mutari muzanyu nico gituma twebwe tutaje ngo nabaje ngo no munsi mugabo twaronde babandi kera baronse ingorane kera nibo twarondeye hama association y'Igicaniro iravuga ati reka tuje kubaraba kugira tubereke yuko ngo turi kumwe namwe turi nyuma yanyu kuvuga ngo barabataye mugabo tuzobandanya tuza kubagendera no munsi turi kumwe namwe ejo tuzoba kumwe turi kumwe nabandi. Hama aba nibo twagendanye nabo abatashoboye gushika bafatiriwe n'indi mirimo mugabo nashaka ndabereke umwe yitwa DJ Sebo akaba
Sebo Janga Usebo ni wafise yatanguje ikiciyumviro cyo kuvuga yuko jewe ndumwana w'imfuvyi yavuze ati kubera iki nashobora nanje kugendera abantu b'imfuvyi navuga ati eko kubera yuko ufise umwanya muke nganye mu Burundi reka tugende kugendera bavyeyi bacu ngira mu misi iri imbere ufise akanya gakwiye uzoshobora kuza kubagendera nta jambo mfise menshi novuga nuko gusa nezerewe kandi bivuye ku mutima uyu igihe twamugendera twaza ubwa mbere yarahaswe gukorora amosozi yaramutembereye mu maso mugabo ibi yabonye nibaze yuko azobishikana kure hanyuma natwe association igicaniro turabe ikintu tokora ndanezere kandi Imana ibahezagire mugume mwigumya Hiro tugume ku gicaniro iyo migisha y'Imana turayumva mu mwe tugume ku kirindiro tugume ku gicaniro iyo migisha y'Imana turayumva mu mwe muwe ku kirindiro tugume ku gicaniro iyo migisha y'Imana turayumva mu tugume ku kirindiro tugume ku gicaniro ngo iyo migisha y'Imana turayumva mu mwe muwe. Amen, 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 amen. Asante mtakatifu watakatifu, uko mwema siku zote za maisha yetu. Tunakushukuru Bwana kwa kazi kubwa umefanya mchana wa leo. Tizama kundi hii ya watoto wa ndugu wametukumbuka kuja kuturemesha, kutupatia moyo wa kuwa tena na kupata tena sababu tuna Mungu. Wewe Mungu litembea ndani mwao na utendelea kuwa pamoja nao. Tunasema asante, tunashukuru kwa mambo yote. Tunasema asante kwa kila mmoja mwenye alitoa zawadi ajili ya kuja kuturemesha. Tunashukuru Bwana wa mabwana sababu ulikaa nasi pamoja. Yesu hatutatupa tumaini, tunajua utakuwa pamoja nasi miaka na milele na milele. Ingawa shida iko Bwana ulisema hautatupungukia na hautatuacha. Tunajua tu mkono wako uko juu yetu. Tunajua Bwana utaendelea tu kutulinda na kutugabulia na kutuhifadhi. Mkono wako Bwana sio mfupi kwa kuweza kutufikiria. Tunashukuru Bwana utenda na ikundi mahali nataka kurudi. Yesu roho ya upendo endelee kutitia ndani mwao Bwana. Na sisi tunasema asante kundi lote lenye liko hapa. Ingawa shida Bwana ilitufikia lakini Bwana tunajua tu tunatumainia uko pamoja nasi. Ni wewe Bwana utatujengea, ni wewe ulibomoa na wewe utajenga Baba. Ni wewe ulitugabulia na wewe utaendelea kutugabulia tu. Tunashukuru Bwana, tunaenda kuacha yote mikononi mwako, ni katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.